ugiye mudemu ugenda mukene n'ubu nyene nambye ati we ngo hano toka kuri ubu bro zo kuransunika jewe uraza urakachama we attention man uraza jewe wari jewe nimba uje mu bintu nk'ivyo jewe ndakwereka urakachama guys mweze gute muri fresh muri bon rero no munsi ndi kumwe na Ale siga turabagenzi kandi n'ibintu babisanzwe rero yewa ni hatahari cyari ibintu n'ubu naratahura ariko ujya mukobwa arafisa akazi kabisa ko kuguma amuyobora amutwara sasa leo umeze neza re ndashima umugore araho arameze neza mugakoresha umwanya naho kweri bijya bintu kweri naho kweri nanda kwemera kweri si vyiza mama ni ivyo wagize kweri si vyiza ya murengane nta kibazo murengane ku mugore wanje kweri si vyiza hari ikibazo kirimo tinashaka gusa ngende gusa ndamwanikize waridu ndamubwire umugore wanje ko asha twavuganye waridu namaze twavuganye na ahawe tubonanye namaze kumubwira ko ngira nze kumuraba kandi ntazi ko turi kumwe nawe azi ko ari jeje nyene none vyo kunda yuko onshika nayo nkamufamisha kwanza kidogo nanje nivyo nshaka ndagushikaneyo n'abakunzi bacu babibone ariko ushikayo gute ucuntwara nese uhaze none ucuntwara nakandi kazi kako umugore wanje katari ngaha na uri ngaha umugore wanje yagiye ukati byanse kwazi ambo kandi nazi yuko noba nagiye muri ibi oya navyatsi none bigenda gute ne wari dugumuhanize gute ko wari dunumvise ngo barigeze gukundana andekere umugore wanje andekere wazi umugore ni wagira amahitamo urugujya je namwicaguriye ujya mukobwa ndamukunda ka ujya mukobwa ni vyinshi tubanze gucamwo sivyo hamwe umuntu rero ageza ngo ankute kampapu nkande bakobwa umenga sinzi je nivyonezera mukuri uko yamankura mu byashu byinshi ndamukunda ni kamba umenga nakavura reka dukoresha umwanya kavura karagiye hano hari umuferege wibuka ingene wahaje hari ikinogo ya ngurusi anguki ndani simba si ya none okay guys rero tugiye kwa waridu sivyo rero ewana ni kazi nayi aho hari ikinogo aho hari ikinogo okay ego ya sasa rero reka tunyaruke waridu je burya namaze aho namubwiye nsanga ari tunyaruke rero polipoli nasino naruka ngo ndenze ngano asha none ntora witwara muri wese urugenda ambo okay kibabaza nuko umuntu w'umujinga abashaka kwinjira mu rukundo rw'umuntu kandi uzi wari nawe nundara umujinga ma ujya mu jamano umujinga abona kandi nawe igira ngo umustar kari kari inyuma y'umugore wanje nta bandi abakobwa bahari yo ja gutongota kwanza cha waridu monsieur wari twashitse naha kato ya ukuguru duzo kuguru ya okay twashitse waridu vipi sasa safi lakini nawe nibiki biko uzani abantu bankubita inkoni uzani abantu bankubita inkoni hapana niyo njo nani yake njo yani niyo kimuri ciwe ale fresh no wamumvise waridu namumvise muramusalimiane basi waridu ya waridu bambis uzokira amaso kwera bambonye bazokira ndamukore ko neza ambo ale
Ni Waridu rero je burya nashikanye ubutumwa ndibaza twamubonye Waridu ale yambwiye yuko ari binashaka kubwira yarumvise ikiganiro akoranye n'umugore wiwe sinzi ko umugore cyangwa umusheri we ariko je nzi ko umusheri we ariko bitana umugore n'umugabo sinzi ko bamaze kurungana message bikumenyesha yuko umugabo we atabishimye ama commentaire ni menshi naguma ndayaronga ari menshi rero sinzi rero ivyari ivyo ashaka kumbwira ashaka kubimbwira nkavyo ale duga kujama jewe Waridu mukuri ujya mukobwa ndamukunda kandi cyane ndamukunda sivyo niba mwarigeze gukundana murakundana ivyo vyaraheze ariko ndekira na jewe ni life nije n'umukunzi wanje uko mwebwe ndazi ko mugena n'abakobwa benshi n'abasheri benshi ariko akava mumwe ukunda nimba umukunda ujya nibica sigura yuko ngo ucuza ngo kungubita ngo kampapa iki nibiki kandi ndamukene ndacamukene umva ndakubwiye je kwanza ngaho umaze aho kwanza ugeze kure manje na mwanya wo gukundana n'ujya mukobwa mfise bro sivyo wowe ukundana nawe ni apana kuvuga ati ngo Waridu jewe warumvise ndamusaba urukundo none kya kiganiro koresha umwanya kya kiganiro naco kya mwasize ko avuga ati ngo impumyi iki nibiki sawa ndi mumyi naco ndazi yuko bizohera ndi mumyi nandekere brother none uri mumyi none nje nabigize kugira ube mumyi kweli ni kinabigize nisikinabigite man umviriza ndakubwire sivyo umva ndakubwire kwanza nimba muvuga no kuri WhatsApp ndakubwira ujya mukoshi wawe je nzi ko akunda sumukoshi we sumukoshi ujya n'umukunzi wanje baneza atari we usanga ari we yakugize impumyi atavyutse ujya n'umukoshi kuri je urazi ujya mukobwa ujya n'umumesha ahubwo uzorabe neza nazo nakwiciye mu nzu ujya nirukira mu nzu uramuzi neza none je sindamuzi koresha umwanya wose nakubwiye ko ndamuzi none yarabihaririye amajambo y'abantu atuma urugo rw'umuntu rusambuka naje sino kumbiza amajambo yiwawe ngo je mebe umusheri wanje jewe no je mbeke ndavyumvise nko bitokunde ko no vyibonera uku ariko umutima wanje ndazi yuko mukobwa uramukunda uramuzi uramaze kumubona mwiso asagute koko manje imyaka 2 Jabana bimubije baranyica none nk'ubu je uzungira ngo ndamukunda nuramubona none uramukunda gute nuramubona cyane gose uramuzi ujya asagute ujya naho ntabona gusa ndabibona tu ubusanzwe ukunza agakecuru tutabitwara agakecuru uri umukecuru uri umusaza naho mbakunda uri umusaza wo erega n'umukecuru urumva nijwi abazosanga akundanye n'umukecuru atavyatsi tate umukoze kurumva no kuri uri bogare we kweri ndazi ko ababebe bakwirukira mugaje ndakubwire bro umva jewe sivyo koresha umwanya je nari nzi kunje kumbwira ibintu by'akamana kumbe je kumbwira ibintu vy'impumyi dori piga pamba ngo man jewe je nari ngiye mu kiganiro ku radio koresha umwanya umviriza ndakubwira bw'ubogare bw'iwe Waridu ntazomwemerera akuje ndakazingo ujya jewe ujya sino kubesha jewe ujya nta rukundo ndamukeneye kuko ujya ndamukeneye urukundo n'akantu fyo nduku none kuri uri paratura wisarisha none wi paratura umwe iki nibiki umviriza ndakubwire base ujya mudemu ujya ndamukeneye n'ubunyene nambye ati we ngo hano toka kuri ukono uransurika jewe uraza unakachama we attention man Waridu jewe nimba uje mu bintu nk'ivyo jewe ndakwereka Waridu mihimbiri ngo nabasani yo mihimbiri sasari uri kushavuzwa niki wa mu oya nandekere umugore wanje ndamukunda cyane gose nandekere Waridu nzo kandi kumva warindira nzo gutaburiza warindira uzoyibona wonyene mumbafu je nzomutaburiza ko shumwe nguruka imana wamufatanye hama je ndafise na preve bijya nyene
je ndafise umuntu w'umugenzi tunyene yamambwira are umviriza naho umugore wanje atobimbwira ngo tugire gute rero ubu ndagutahane kandi namuhira nawe uraruhisha nama uraruhishana kabisa duce tupite kule kule angalau tushuke hapo pole pole. Okay. Niaje? Yeah. Okay.